hantu wumva ushaka kuba, nihe hantu wumva ushaka gushika. Iyo ubonye ico waminiya uca umenya iwanyu ahariho. Mpora mbona mu buzima bwo kuba uri umupasiteri, mu buzima bw'umupasiteri urabona ingene abantu bahinduka. Mu buzima bw'umupasiteri urashobora kubona abantu ukabamenya mu rusengero bakiri bato, ataho barishikana bakenye, ariko batangura kumera nk'abateye imbere ugaca ubona bariko barahinduka. Ntibahinduke baba beza, bagahinduka baba babi. Ariko iyo ariko arahinduka aba mubi, yiga kunywa imivinyu, umuvinyu uraharawe i Bujumbura. Yiga guhonja umugore wa kabiri, aha nyene babuze ngaha mu rusengero turi kumwe, canke umugabo wa kabiri, ugaca usanga impande yawe urafise abandi bantu babayeho uko, nawe ukumva umengo uti why not, kandi hejuru ugaca uvuga ngo hariho ubuntu bw'Imana. Burya iyo mubonye umuntu mu ngeso mbi, si uko abaye mubi ujya munsi, vyamye bimurimwo ariko abiburira akaryo. Vyamye bimukaranga, bimuturirira indani, agakiza kakamufata, ariko arateba aravuga ngo toka nanaka ugaca ukorekisiona abakijijwe bose musangiye igafe, agaca bari bo bakwenspira, ugaca uca imigozi n'iminyororo. Pourquoi? Kuko naho ukijijwe hariho ahantu utavuye. Kera narabashoke n'ibintu nshobora kumva abantu barimwo, ariko Imana yarakomeje umutima wanje sinkibashoke, ahubwo bimbera akaryo kuko ubona ingene uwo muntu yarasanzwe ameze, naho yaragwaye ubu bishizwa habona, ariko niko yarasanzwe ari. Nico gituma biri important kuba sûr ko muri abantu bubohotse mu myaka yanyu yo kujana n'Imana. Kubohoka biri important, kubohoka n'ivy'agaciro, kubohoka biri urgent, kubohoka birihutirwa, si ivyo kuhoporta, si ivyo gucereza, si projet à long terme. Kubohoka birimo urgence, urakeneye kubohoka kuko utabohotse uyu munsi, igihe kigiye kuza umwansi akwe expose ashira habona umutaha afise mu buzima bwawe.